Abenegihugu bo ku mutumba Giserama muri zone ya Ndora ya komine ya Bukinanyana bagiye kwiruhutsa kuko amazi bari bamaze igihe barindiriye kuri uwo mutumba mu mezi atarenga abiri azoba yamaze kubashwaramwo. Bagiwe imbere n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi kuri uno wa kane biriwe mw'ishamba rya Kibira risanzwe rihana urubibe n'uwo mutumba wa Giserama kwimba isoko ry'amazi azokwiragizwa kuri uwo mutumba wa Giserama eka ndetse no kwindi mitumba 6 ya komine ya Bukinanyana nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'amazi meza mu Burundi isuku n'isukura. Umushikiranganje Gervain Ndirakobuca akaba ahamagara abenegihugu bo kuri umutumba wa Giserama gushiramwo inguvu cane kugira ngo ayo mazi mu mezi atarenga abiri azoba yamaze kubashwaramwo. Amazi abuze nta na kimwe gishoboka. Na Bibiliya ivuga yuko Imana mu kurema umuntu nayo nyine yari ikeneye amazi. Murumva rero yuko amazi ariko arahara mu ruganda ntibacure. Nabonye yuko uyu mugende mu Burundi mwari mukeneye kandi naje narizi ko mwari mukeneye. Nkuko sanzwe ndabazi mwitange by'ukuri niburi mu mezi abiri aya mazi azoba yamaze guseseka ngaha. Twifuza yuko bazubaka itangi bakoresha aya mazi nyene ari ngaha. Aba hafi batangiye kuyavoma nivyo twifuza. Nitwifuza kubaka itangi tuza kuvoma ifu mu isoko. Twifuza yuko tubaka itangi amazi aseseka ngaha abo hafi baza kuyavoma aya polisi matuyavoma hanyene. Abariko barubaka itangi banywa kuri aya mazi nyene. Ndabahamagariye rero yuko ibyo bazobahamagarira byose mukoresha amaboko muvyitabe nk'uko mwari musanzwe. Aha ndabizeye singekeranya. Umushikiranganje Gervain Ndirakobuca akaba kandi atibagiye gusaba abenegihugu bo kuri uwo mutumba wa Giserama kuzobungabunga ayo mazi. Abajejwe intwaro nabo akaba yabasavye kuja ku murindi w'iterambere abenegihugu bariko. Aya mazi niyashika naho muzoyabungabunge muyafate neza kuko ni twebwe tuzoyakoresha n'ibibondo byacu bizoyakoresha n'abuzukuru bacu bazoyakoresha. Nkasaba rero yuko na cane cane abajejwe intwaro cyane kuri uyu mutumba wa Giserama. Aho mvuga abakuru umutumba avuga abanyumba 10. Ivyo nabonye abenegihugu nabonye ko umugambi bawitabira kandi nabonye ko umugambi bari bawukeneye cyane. Sabe rero mwebwe mujejwe intwaro uyu murinda abenegihugu bariko namwe abariho mujako. Ejo niyo mwashengera Imana ikabahamagara muzosiga amazina bazovuge bati aya mazi yubatswe umukuru w'umutumba ari kanaka, nyumba 10 ari kanaka. Ndabahamagariye rero yuko dufatana munda twese tukaja ku kivi kugira aya mazi adushikire vuba. Murabona neza yuko no kuri iri shuri ibibondo vy'inganga birakeneye amazi. Bizonezera cyane ninagaruka mu kwezi kumwe amezi abiri nsanga amazi aseseka ngaha. Abenegihugu bo kuri uwo mutumba wa Giserama bati turashimiye abajejwe intwaro kuko tugiye gusezerera kunywa amazi mabi. Ndashimye neza intwaro kubera yuko biyumviye kuduha amazi ku mutumba wa Giserama. Twahora tunywa amazi mabi abana bakagwara inzoka, none tugiye kuronka amazi meza ya Rusengo. Turashimye turakengurutse nta cyotuma tudashima kuko twavoma amazi mabi tukanywa amazi mabi. Niyo mpamvu tubashimiye gose bazohorana umutima nk'uwo. Aya mazi niyashika tuzoyabungabunga kuko twari tuyakeneye. Ndashimiye cyane umushikiranganje we yumviye kutuzanira amazi kuko twari tuyakeneye. Twari dusanzwe tunywa amazi mabi bamwe bakanavoma kure. Abana bacu bari barishwa n'inzoka ubu tugiye gukira ingwara zijanye n'isuku rike rituruka ku mazi. Kuronsa amazi meza imitumba yose igize igihugu c'u Burundi ngo niryo hangiro rya leta y'u Burundi ryo gushika mu mwaka 2025 nk'uko bivugwa n'umuyobozi mukuru ajejwe igisata c'amazi meza mu Burundi n'isuku n'isukura.